Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de Realites muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom shalom. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 9 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de Realites mushikirizwa na Shimirimana Belize. Ijambo ry'umunsi, ibintu vyarahindutse. Twisunze ijambo ry'Imana ryo muri Mariko kigabane ca 16 umurongo wa 15, Marc 16 chapitre 16 verset 15, arababarira ati mugende muje mu bihugu vyose mubwira baremwe bose ubutumwa bwiza. Yesu yaturungitse kwigisha ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni inkuru nziza. Si inkuru nziza gusa mu gihe canke mwumva ko Imana igiye guhindura ibintu ku bwanyu no kwizera. Nyabuna inkuru nziza nuko ibintu vyahindutse. Rero hagarika kwitega ko ibintu bihinduka kuko vyaramaze guhinduka. Haleluya. Ivyo vyategerezwa kutwigisha gutahura neza ico Bibiliya ivuga mu Bikorinto ba kabiri ikigabane ca 5 ku murongo wa 17 havuga ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari caremwe gisha, ivya kera biba bicitse bisha. Ntabwo muri abanyantege nke barondera inkomezi, uhoraho ubwiwe niwe nkomezi zanyu. Turabibona muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 1. Birashoboka ko muba mwari mugwaye imbere yuko muvuka ukundi gusha. Ubu vyarahindutse, ivya kera vyaraheze. Muri vyaremwe bisha muri Kristo mufise ubuzima budahindurwa, ubuzima budakangwa n'indwara. Nuko bimeze no mu butunzi bwanyu, uko mumeze n'ivyanyu vyose vyahindutse igihe muza kuri Kristo. Mu Bikorinto ba kabiri ikigabane c'8 ku murongo w'9 havuga ngo kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo yuko naho yari umutunzi yahindutse umworo ku bwanyu kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe. Mwacitse abatunzi, Imana ihabwa icubahiro. Ikiruta vyose mbere ubu ko muri Kristo ntaco mugipfana n'icaha, mwahawe kugendera mu buzima busha. Ivyo turabisoma mu Baroma 6 ku murongo wa 4, Romains 6 verset 4. None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rufu rwiwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa data wa twese aba ariko natwe tugendera ubugingo busha. Kamere k'icaha kasubirijwe no gutungana kw'Imana igihe mwavuka ubwa kabiri. Ntimwacitse abatunganye gusa, ahubwo muri ubutungane bw'Imana muri Kristo Yesu. Ubirabiye muri uru ruhande, ntimwatsindanishirijwe ku caha gusa, ahubwo mufise ubuzima bwatsinze icaha. Ivyo ni bimwe mu bigize ukuri kw'Imana, ivyo ni bimwe mu bigize ukuri kwavutse ubugira kabiri. Ntaco mwakoze kugira ngo muhabwe ivyo, biva ku gikorwa Yesu yakoze kandi ni inkuru nziza. Haleluya. Isengesho. Ntambukira mu kuri k'umugabane wanje naraganywe na Kristo, kandi ntambukira no mu kuri kw'ibindanga vyose. Ndatunganye, ndi n'amagara meza, nduwateye imbere kandi yatsinze. Ngendera mu buzima busha, nezererewe imihezagiro idaharurika ya Kristo. Amen.